ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. uno munsi uravuga gukunda Imana, siko? Gukunda Imana mugabo mu yandi majambo no bitango ibanga ryo gukunda Imana. Amen. Ibanga ryo gukunda Imana, kuko mu ibanga ryo gukunda Imana harimwo comment d'abord ni gute babigira kugira bayikunde, hama harimwo n'ubutunzi buri muri ico kintu cyo gukunda Imana. Amen. Amen. Reka duhere kuri kwijambo riri muri Matayo igice ca 22, shaka guhagarara ku murongo wa 37 na 38, ariko kamere hejuru gato kuri 34 haravuga ngo abafarisayo bumvise ko yajoreje abasadukayo bakoranira hamwe, umwe muri bo w'umwigisha w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati, mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu vyagezwe nirihe? Aramwishura ati, mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Amen. Iri jambo Yesu bamubajije ikintu, bamubajije ibwirizwa rikuru riruta ayandi yose, siko? Risumba ayandi yose, siko? Ni nko kubaza, baramubajije ngo umwigisha, siko? Kubaza novuga ngo umwigisha mukuru kurusha abandi bigisha bose bashobora kubaho, kubaza umuremyi w'isi n'ijuru, kubaza ubuganza byose, kubaza uwashizeho byose, kubaza nyene byose, kubaza uvuga bikajaho, yavuga bikavaho, kubaza ubigira akabigirura, siko? Kubaza umukuru wa byose, umuremyi wa byose, siko? Urusha ubwenge abantu bose, urusha imitwe abantu bose, siko? Baramubajije bamugeza, baramubaza ati, nirihe bwirizwa rikuru riruta ayandi yose, siko? Hama novuga ngo uwo muntu ahambaye bingana gutyo, akomeye bingana gutyo, agira byose, ashobora byose, Imana vusave, Imana iraryoshe kandi iranatangaje. Kuko mpora nibaza nti, igihe kingana gute igihe yabayeho itararema ikintu na kimwe? Urumva ntidushobora kuvuga igihe kuko bavuga ngo ni eternite, siko? Rero iyo Mana yamyeho atakintu na kimwe kirigera kibaho, yabayeho ico gihe cose atakintu na kimwe kirigera kibaho, kugeraho itangura kubishiraho. Nukuvuga ngo ubu twe twiravye ngaha twibona nk'abantu bakuze, hari gihe turi abana bato turuta tukabona nyene n'abana bato ntibavyumva, ntibarahashika, ntibarabona nk'ivyo twe twabonye, ntibaragera kuvyo, hari ivyo batazi, tukumva nyene twe turaciye ubwenge, turakuze, siko? Ariko nagira ngo hari uwundi ibi bintu byose bitarigera bibaho, atana kimwe arashiraho, ibihe bidashira yamyeho. Novuga rero ngo iyo narabibonye imeze uko, ingana uko, ihebuje uko, barayibajije ngo nikihe kintu kiruta ibindi byose, nikihe ca mbere, nikihe kiza ubwa mbere, nirihe bwirizwa rya mbere? Ni nkuko uvuga ngo ni giki uvuze ngo gihebuje twokora kurusha ibindi byose, ni giki uvuga uti ibindi mushake mwe muraretse mugabo iki nico ca mbere? Ni giki uha agaciro kurusha ikindi? Ni giki warutishije ibindi byose? Niyihe sokre wanashaka? Kuko buriya ivyagezwe byose vy'Imana, ivyagezwe vy'Imana kenshi tubiraba tukabimenya nk'amategeko, umengo n'ubugombe bwayo n'ivyishaka n'amategeko n'amakaprice canke kubera iri shefu yadutegetse kugira, ariko siko bimeze. Burya ivyagezwe vy'Imana byose n'amabanga yacu yo kugira ngo tubeho neza. Amen. Rero iyo Mana ishoboye byose, iruta byose, iri hejuru ya byose, barayibaje ngo nikihe kiza imbere y'ibindi bintu byose?
hama iyo mana iravuga ngo ikiza imbere y'ibindi bintu byose atakindi kiraza ni ikintu kijanye n'urukundo rwawe n'Imana. Amen. Ikiza imbere y'ibintu byose ni urukundo rwawe n'Imana. Mu yandi majambo ngira ndakubwire ngo impamvu ya mbere Imana yagushiriye ngaha ku isi, siko? Imana yakuzanye ngaha kugira mukundanire ngaha. Amen. Kuko yo kugukunda si kibazo, yoyo iragukunda. Amen. Bene data, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Imana ishobora byose. Uyibajije impamvu ya mbere yakuzanye ngaha ku isi, nukuri yakuzanye kugira mukundane. Rero ndashaka kukubaza uno munsi, urayikubitishije iswata canke utumye ivuga ngo amen vyakunze? Murakundana? Kare mu gikorane cyo mu gatondo nabajije abantu ubu nyene no kubaza ngo uhumirize amaso isegonda zike wiyumvira umuntu wa mbere ukunda ushika umubona, siko? Nturinda kuvyimvira rwose wiyumviriye ikintu c'urukundo ushika ubona uwo muntu wariwe, siko? Ariko rero ngaha c'est comme si novuga ngo devoir, kuko gukundana murabona si igikonkwano, ntushobora kumpa itegeko ryo gukunda, n'est-ce pas? Muravyumva? Mu mashengero birakunda kuba ugasanga ari umukobwa canke umuhungu aza kukubwira ngo yakweretswe, siko? Ngo Imana yamubwiye ko ari wewe muzogira mariage. Rero ugasanga wewe iyo umubwiye ngo tu ne m'intéresses pas, siko? Sindagukunda, ngo yego ngo mugabo ngo Imana yabivuze, none ndagukunda ku nguvu sindagukunda. Bon, mais en même temps sindakwanka mugabo. Muravyumva? Rero mwumve ngaha, mwumve ko ici Imana yagize kinini ikirutisha ibindi byose, igishira imbere y'ibindi byose, ivuga ati hapfume habura ikindi mugabo iki nikibure, siko? Yavuze ngo ikintu ca mbere nuko wewe ukunda Imana. Muravyumva? Hama nagenda babwire nti deja ico conyene gukunda Imana ntikiri facile, ntigishoka kiza. Muravyumva? Je narigeze kubaho ntakijijwe, hama hari umunsi nakijijwe, hamuciye mbwira ngo à partir d'aujourd'hui kunda Imana. Ntari nsanzwe ndagukunda, none mfite ndakabuta nkayubwira ndagukunda, siko? Ica mbere rero ngo kunda Imana. Ariko mwumve rero Imana iraryosha, Imana ntivyorosha. Hejuru yo gukunda Imana igashivuga ngo uyikunde ngo n'umutima wawe wose. Bon, deja kugukunda c'est quelque chose ninabishikako. Hamuci ubona ukunde n'umutima wanje wose, siko? Hamigaca yongereza ko ngo n'umushaha wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Iryo ngo niryo rikuru riruta ayandi yose. Ni nkuko babaza Imana ngo washiriye ngaha iki, ikintu ca mbere catumye ndakuzana ngaha kwari ukugira dukundane. Urumva? Kwari ukugira dukundanire ngaha ku isi. Muravyumva? Nakuzanye ku isi muri ubu bugingo, nakuzanye ku isi muri iyi dimension iri physique, nakuzanye ngaha kugira ngo dukundanire no ngaha mu bifatika no mu biboneka, naje kugira ngo dukundanire ngaha. Amen. Amen. Ico nico ca mbere kiza imbere y'ikindi kintu cose. Bisigura ngo ico kitariho ibikenewe byose nubusa, ni zero, nta kamaro bifise. Uno musugiye kuraba turaha agaciro ibintu byinshi. Turaha agaciro ko twaratunywa itabi tukariheba, turaha agaciro ko twarabasambanyi tukabiheba, turaha agaciro ko dufite ibikorwa by'Imana dukora, ko turi engagé muri eglise, turaha agaciro ko tugira ibi nibi byose. Ariko nabwo ngo ivyo bintu byose uha agaciro, wanashaka n'ishengero riha agaciro tukabibabwira ko tukabisubiramwo, nagera ngo ibi bintu byose turiko turababwira nimba hatabanjije gukundana kwawe n'Imana, nimba urukundo ukunda Imana atari go ruje imbere, ibisigaye byose uri kuravuga nubusa, nta kamaro bifise, uri kuratakaza umwanya kandi ntuzopfa uriye ku nyungu zo kuba mu Mana. Iki ndakivuga nshimitse kubera iki? Kuko no munsi ishengero ririmo ibice binini cyane gose kwijana y'abantu muri mwiswata. Kuko ibintu byabaye ibintu twabigize ibindi. Uno munsi kuba mwishengero n'ibindi bintu.
uno munsi ibyo twita gukizwa n'ibindi, ibyo twita kugendana n'Imana n'ibindi bintu. Hewe nakarakijijwe ngo goro sharakijwa sengera iwacu, gusengera iwacu no gukizwa. Nuwo bashaka gupinga aba ngo hewe ngwe ngo naka ngo ntarakizwa ngo ejo namubonye muri boîte. Muravyumva ivyingene uko vyabaye nivyo vyacitse. Ariko nagenda bwe ngo impamvu y'Imana utarabaho wewe isi tararemwa, impamvu y'Imana yo kugushiraho nuko Imana yo yari igufise mu vyimviro vyayo, yo yagukunze utarabaho, utararemwa, utaraza ngaha, mu cimviro yari igufise, yari igukunda, yari ishehisa ico cimviro cayo. Hama iyo Mana iradesida ko ico cimviro igirigishire mu ngiro, igirikizane ndagukunda nakwiyumvira, je suis amoureux de toi, naho ntaragushira kwisi, reka ndagushire muri izi bonsiri physique dukundanire ngaha kwisi naho rero. Ariko iyi si twarayijemwo, maze tumaze kuyizamwo igira vyinshi biduhamagara, hama turitaba imihamagaro iyi si duhamagaramwo, twibagira wa mukunzi twaje ngaha kwisi gukundana nawe. Uno munsi mwishengero abantu bitwa ko bakijijwe, arashobora gutonda mu bikorane vyose, arashobora kwitaba ibikorwa vyose, arashobora kuzaha, ariko mubaze ngo urukundo rwawe n'Imana rurihe, rurahari, rurasa ruhagaze. Mu gatondo nababwiye ntidufata ka exemple kari simple, siko? En fait iyo uhagaze ngaha imbere ushobona abantu ingene ari benshi, siko? Nagenda kwaze ngo mwishengero ry'abantu bangana gutya, siko? Mubo mukorana ibikorwa, mubo mugendana, siko? Mu nshuti zawe ngaha mwishengero, siko? Ndashaka kukubaza ngo ntorera urabe kutora abantu babiri canke batatu, siko? Mbwira abantu wovuga ngo muhora muvugana kuvyerekeye urukundo rwawe n'Imana. Barahari? Urabafise? Hari umuntu muvugana ivyo bintu? Kuko gabene data ndashaka kubabwira ngo ibi bintu rega si ibintu vy'ugutrisha. Ibi bintu si ibintu vyo kubesha. Ntitwaje ngaha kubesha, n'est-ce pas? Kandi ndashaka kubabwira ntego kubesha turashobora kubesha. Turashobora kugira umwanya munini wo kubesha, turashobora kugira umwanya munini wo gufenta, ariko nagenda kubwire ngo nimba 80% atari ivyo, kumbura ukavuga uti ndafise quand même 20% ari ivyo, nagenda kubwire ngo iyo 20% nawe niyo uzogeza mu kubona Imana mu buzima bwawe, hama iyo 80% niyo uzogeza kutabona Imana na intervention y'Imana mu buzima bwawe. Rero sindabikubwiye kugira ngo ndagukange ndagutera ubwoba ucuvuga ngo oya, ariko ndabikubwiye kugira ndakubwire ngo reka guswata umugambi w'Imana ku buzima bwawe, reka guswata intumbero y'Imana ku buzima bwawe. Nta kintu kibishe, siko? Abo bimaze gushikira murabizi, siko? Nta kintu kibishe nk'ugukunda ntukundwe. Murabizi? Mu gatondo nabaririmba akarimbo navuga nti sako mu misana ko mu radio ka kera kavuga ngo ntagitera umubabaro, nara ndakumviriza abampevye mbabaye, nkuguhora wizigiye urorere yo wakunze atazogaruka. Nk'ubu bede ukavuza musanga tubeshi bari uraza ivyengiri. Nta kintu kibishe nk'ugukunda ntukundwe, siko? Rero mwanda wabwira abantu benshi bitwa ko uno munsi twita ko bakijijwe ivyo bagira, siko? Hari igihe ushobora gukunda umuntu ukamudraga mugakundana, siko? Ariko akagukundira ivyo ufise. Muravyumva? Akavuga ati uyu c'est pas mon genre, siko? Uyu si umuntu ariko ndamukeneye. Jewe ndakenye, mba muri famille ikenye, canke twagowe kuva ryari, turakeneye dolede, turakeneye iki, ujya dukundanye yogira ica dufashije, ujya dukundanye yogira ica dushikanyeko, n'est-ce pas? Hama ugacukundana n'umuntu udakunda. Uravyumva? Rero nabateye blague kare nturazi gusohokana muri restaurant n'umuntu ukunda wewe atagukunda, ukamubwira sheri ndashaka uno munsi dava tujana gusangira iki, okay, muragiye mugiye gusangira muri restaurant,
wewe urabikoze n'izo dépenses urazikoze zo kuja gusangira nawe muri restaurant mugabo wewe ubigize kubera umukunda wumva umengo mwicara ahantu heza hari akaziki keza musangire mugana aho mwosangiriza izo njya sizo ziri important musangire ariko muronka umwanya wanyu wo kuganira umubwire ingene umukunda umubwire ingene mwiyumvira n'igihe mutari kumwe umubwire ingene ejo wakura mwiyumvira ibi nibi umubwire etc siko hama rero ugacuza gusangira n'uwo muntu ugacuza kumubwira ivyo byose mugu uyo muntu wewe akaba ati bon je vraiment t'es pas du tout mon genre na kundi ndagukeneye siko nasanze muri no mission nganire ngaha ishengero nasanze n'abavyeyi basigaye babishiramwe inguvu urumva bakamubwira ngo wesha wakijuju uyankishujya muntu ngo urabona ivyo turimo nubona kujya uravyumva ugasanga abana babigiyemo nyene n'igihe batabishaka muravyumva hamu uyo muntu agacariha mukaja gusangira kugira ngo mugire amamament de qualité muravyumva hama nawe ugacuza ukimvira mana yanje twinjiye muri restaurant 18h il faut absolument ko mvuga ko papa yambwiye ko ntahakare cyangwa ko mfite ikintu nkora kuko ego ndiko ndigirisha mbwa je sishobora kwirenga kwikawusha ngo nigirishe birenze amasaha abiri après amasaha abiri tension iraza kuba yamaze kuduga n'isura yahindutse murabizi hari abantu nyene kwigirisha nyene isura zibatrayisa muravyumva hariho ntavuze urumva ni benshi muravyumva rero ukazusanga urashitse ukura mubwira ingene umukunda ingene wamwiyumviriye ingene bimeze guca na guca aya ingene uguma umuvuga ahantu hose gasanga agira imana bamwandikira ka message ngo merci ndagukunda merci nanje mbega ejo waragiye hahantu kubera tetwareka kuvuga ivyo bintu by'urukundo kuko nta bihari ntavyo mfise none ko eki waje muri restaurant nane ntaje twogumana gute none ntaje ko nari nagusabye amahera uraza kuyampa none ntaje ko nari mfise ishida shaka kukubwira uraza hayicuza kubikorera rero kubwizo mpamvu ndaza kuza ariko wewe nturimwo mu bantu nkunda amen ugaca usanga rero ari agaterme navyo nisinzi ko ariko kagezweho uno munsi ariko navuga hari agaterme ngaho Bujumbura bakoresha kikimanjema uravyumva ugasanga rero kimanjema uracitaba muri restaurant mbwa ntucitaba kubera ugikunda ucitaba kubera ugikeneye amen haleluya abitavye ibimanjema mu kane cyo muri kano gatondo rero imana nayo hari igihe tubera ikimanjema none ko ndagikeneye none atari imana nindazontabara urumva none atari imana nindazogira ibi nibi none nimba ngwaye ingwara bambwiye kwidakira naho noji buraya naho nyene batazi kuyikiza rokuru ya nyuma ni yihe tukayitaba rero nk'ikimanjema muravyumva ariko mwumve ngo exigence y'Imana siko si exigence ici bashaka ko ici bifuriza n'umugambi mukuru uruta yose ikubwira ngo iriruta ayandi yose siko nuko wewe mu mutima wawe unkunda kandi unkunde n'umutima wawe wose unkunde n'ubwenge bwawe bwose unkunde n'inkomezi zawe zose haleluya ndakunda iyo silence ni jare gura bitobanze kama iminota tugira gute rero icambere nshaka kubabwira no kubahumuriza gabene data nuko Imana ituze kandi Imana irazi imitima yacu amen rero si itegeko iguhaye nkuko umengo ntiyaribizi au départ gutayikunda kuko urumva hari igihe kigoye hari igihe bigoye umuntu aje kukubwira ingene agukunda akakubwira ingene biri ku rwego rwo hejuru kandi nawe atabikurimo siko hari igihe wumva umengo nta bindi mwo mugabo vraiment ngira ndamudeceive ngira ndamukomeretse ngira ndamubwire ko je bitandimo uravyumva ariko nyene ugasane haro n'abantu murambona abarundi basoma soni barebe babwira akavuga ngo nabuze ingenda bivuga ngo none wacivuga gute unashenda mbwira ngo nanje really hari umukobwa yigeze kumbwira muri eglise agiragire mariage acarambwira ngo ndakubwitse ukuri sinzi ngene ndi bubigenze mugabo sindamukunda ibi bintu ngira nje musinzi ivyo ari byo ndavuga yiga wasaza none
okay wabigiyemo kubera iki urumva je ngo navyemeye ngo mbona umengo ngo ntibizoshika ngo mbona umengo ngo urumva ngo ncasanga urumva ngo vyaramenyekanye ngo kandi no musi ngo bapastori bose barabizi ngo n'abarongozi barabizi ngo hama kandi nawe n'umuntu ari mu bikorwa muri eglise ngo none ngo nobigenza gute none ugira umubeshi okay nambwa jewe n'umugenzi wanje siko nkurusha nje kubimubarira ngo no kwica wona hirahira cyabwanije nta mariage yawe nzozamo cenzuza nicare hagenda kuraba ikura besha ivyo bintu byose ndabizi ko wabesha uravyumva acarambwira ngo sinshobora naho wogira iki ngo n'Imana irabizi ngo nanje ranzi ngo nayibwiye ngo mana ngo nimba ubaho ngo ntabara urabingene wica ibi bintu yes rero hagiye abantu bibagora gutsitaza uwundi kumushavuza kumubwira ko urumva ariko nako ndababwira ngo iciza c'Imana gabene data Imana iratutse siko hama ntiyabitubwiye itazi imitima yacu ingene imeze uravyumva ahubwo icishaka nukukubwira ngo wabonye levoniyi aho muri sanse kuja naha aho uri sanse gushika ningaha siko rero ingo dukorane siko kwanga yabwiye ikintu gabene data nimba ari ikintu Imana imetriza Imana irazi gupanga abakuze gupanga no kudraka Imana irazi kwemeza imitima yacu jewe nkikizwa nkasoma ibwirizwa rijanye n'ivyo kugira iki bakabivuga ko namye mvuga twe twagize Imana twakijijwe tubwiye ubutumwa n'umuntu akunda Imana vya kweri rero yararyoshe kumva yararyoshe kuraba yararyoshe nuko observa yaraturuta imyaka bien sûr uravyumva hamuka murengene ari umupapa kuze ngene ari ukarengene ari capable yo kwishira kwirabesa kubera urukundo akunda Imana siko ukabona abantu bakuze mu bisanzwe baje baza mu gipasoni cabo mugatwe twaradutwenga ahege yashika mu gikorane acerewe akadepoza umuduga hariya ugacumona karatamba guhera ajya muri parking agatamba ukazoye yinjiye ngaha muri eglise azunguruka nige yazunguruka vutava binuka abasha umupastori wacu uravyumva akaza agira iki ukabona ivy'Imana vyo gukunda Imana ukumva umengo abigira birefu abigira too much umengo ayikunda vya gose twebwe natwe ukumva umengo twese paloka muravyumva ariko nashaka kubabwira ikintu kimwe uya muntu waramubona hamukibaza ico kibazo uti Imana ibi bintu sinzi ngene babishikako muravyumva je rero ikintu ciza nigeze kubaza Imana nkiyimenya ndavuga Imana reka tuvugane ukuri okay wewe urabaho uravyumva mugabo wewe je bafati iyo uri ntaho nzi exactement uravyumva hama sindakubona uravyumva je ngumengo jega mani ivyo menyereye ndiko ndayibwira je aho woya mvuye mwisi ngene ndabimenyereye je ivyo menyereye je ndashobora gukunda umuntu mbona ndakunda umuntu ari imbere yanje ndakunda umuntu tuvugana ndakunda umuntu mfise igituma namukunze mfise impamvu namukundiye mfise ico namukunze ko hama nkamukunda uravyumva ivyo biroroshe menga bwana wega mana ni gute je no kunda ikintu ntazi yo kiri des fois mpora nibaza birabaho canke nivyo batubeshe uravyumva hama sinzi ko ndakubona je fais comment kugira mfeze naître ugo rukundo en moi no bigira gutogira mvyura ugo rukundo muri jewe muravyumva hama rero malheureusement hari n'abantu bavuga ubutumwa badutera ubwoba uravyumva bakumvisha yuko utayikunze hari ico uzobona utayikunze nkuko nababwiye nti nimba biri 20% naho gacuti yo ndagowe mana namba dossier yose nabimwe nkeneye ihava intervena uravyumva rero bagutera ubwo bakagufatira ko inkoho nivyo namye mvuga kare nti none umuntu aje ngaha gahaza akafata inkoho nkaca mfatira ko inkoho nk'uyu nkabubwira ntumviriza utankunze ubunyenda kurasa mu mutwe none niho cumbwira ko nkunda uwo mpaririza kandi aho bawubatse wavumbwira ko nkunda none ndakubwiye ko ndakurasa kandi ufise umwana uza gutaha konsa siko urabyumva hama autre chose nimba uri mu bibazo bikomeye nkakubwira utankunze sindaguhaye amahera ucumbwira gute ndagukunda none ko vyakoroganye muravyumva ugaca usanga rero no munsi dufise abantu benshi mw'ishengero qui se sont sentis obligés urumva de dire à Dieu ko bamukunda ariko numva ashaka kukubwira ngo ni départ mbi nimba uyu munsi ivyawe vyo gukunda Imana ari ibintu bitari vyo wigirisha ni départ mbi hama ikigira kabiri ndashaka kukubwira ngo
nimba ushaka gutunganya ubuzima bwawe ngo ubugenze neza kuko iyo Imana itubwiye ngo tuyikunde si kubera iri muri manque canke iri muri besoin y'urukundo ya ahubwo Imana ikiguha umutwe ingene ubuzima bwawe bwogenda neza. Basi kubabizi abahinga uno munsi baravuga ko gukunda siko gukunda wewe gukunda iyo ukunze siko gukunda wanashaka ni sentiment nziza gukunda ni vyiza nico bituma ubona n'Imana gukunda yabishize imbere siko ariko nagenda kubwire yuko mu buryo Imana yakuremye wewe mu buryo Imana yaremye ubwonko bwawe cerveau yawe aha mubona ubu bwonko bwacu bubitse ubushobozi bwinshi n'amakapasite menshi tutariko turaprofita uno munsi kubera ariko zitariko zikora nkuko zatezwa gukora ariko nagwego ngo wogiye muri position y'ugukunda gukunda kwawe la science iratubwira yuko iyo cerveau yawe isekreta bavyita gute irarekura ibintu siko bimeze nk'umuti uri capable yo gukiza ingwara zitagira uko zingana mu buzima bwawe bisigura ko n'umuntu turategwa n'ingwara yeke ariko nagera bwe ni gukunda ukinjira indani ugakunda iyo cerveau yawe uri capable yo kurekura amen amen hama si ivyo vyonyene iri capable yo kurekura ama substance akajenisa n'umubiri wawe iri capable yo kurekura ama substance ya bien-être il est capable de kurekura ama substance ya bonheur il est capable de kurekura substance izana ivyo bintu vyose muri wewe uno munsi ugiye kuraba ibibazo vyo mu mutwe bigenda biba vyinshi abantu bishwe na anxiété muzogera mbaho recherche basi mugende kubira muri Google murabe gukunda ico bikora siko urukundo rushobora kugukiza anxiété hari abantu uno munsi bishwe na anxiété siko hari umuntu yambwiye twabonaye mu minsi yaheze siko arambarira ko afise ikibazo kijanye na alcool inzoga uravyumva kandi kiri ku rwego rwo hejuru tellement ko bisaba kumuba hafi cyane uravyumva mugabo rero tuko turaganira arambari ikintu kimwe yari yaje wanje namuzimanye na nezise uri bisoso urabinywa mbega kumengo uravyumva acambwe ati umva ndakubwira ikintu kimwe gadeni jewe nivyo alcool ndayinywa mu buryo buri exagere gushika naho jewe ndi capable yuko nabuze inzoga nkaronka alcool ijya mwivuza ndayisuka mwamazi nkayigotomera ngeze kuri iyo level uravyumva ariko acambwira ngo ariko nagira ndakubwire yuko jewe nta nyota ya alcool mfise uravyumva ati jewe mfise ikibazo c'ubwoba bumfata ngaha munda urumva ati ubu bwoba bumfashe mba numva nopfa ati rero nimba ije yongirira efe nk'iya alcool no igotomera yose nkayinywa ubunyene ariko rero nimba nywa alcool suko nkunda alcool ariko nuko nkunda alcool y'imboreje au moins bwa bwoba buravayo ati rero ikibazo mfise si alcool ikibazo n'ubu bwoba giye kuri abantu benshi banywa urumogi uno munsi ikibazo surumogi au départ ikibazo n'ibibazo vy'indani biko bibatera gushaka kuja mu yandi maeta kugira bashobore gufuya ibi bintu barimo rero ngaha Imana yaduhaye umuti urusha ibindi bintu byose uno munsi ukunda urukundo siko iyo ufise urwo rukundo muri wewe nivyo niko nakubwira ngo cerveau yawe yonyene ubwayo atakindi urinze kunywa irasekreta ivyo bintu muri wewe indani bikiza anxiété bikiza ubwoba bikiza stress siko murazi stress uno munsi irica abantu nyene urumva amavese akagwira akaba menshi uravyumva ariko ndashaka kuvuga ngo urukundo rufise iyo capacity amen amen rero nagenda ngo umuntu wa mbere wo gukunda adahemuka ni Imana kuko yoyo ntizopfa amen ntizonyanka ntizoba busy muravyumva uwo mwanda afise ikintu nkunda naho nyugaranira muri prison canke mu kinogo ca hehe aho wonta ahari ho hose ngo Dawidi yabivuze ngo ngiye nikuzimu ndagusangayo urumva ahantu hose wonta ndi capable yo kwicara aho hantu wanyugaraniye muri uwo mwanya nugaranye mwe muzi ko ndi mwibohero nkaba ndi mu mwanya mwiza wo gukundana nico ituma abantu nka Paulo na Sila barabugaranye barababoha babakubise ariko muri kijya kibanza basanga ikintu kiko kidudubiza mu mitima gitanguye kuza batanguye gutazira Imana nukuvuga ngo ni yindi level nibindi bintu turimwo na handi hantu si bivyo ngahaya ariko ibibindi ndabiviva aho wonshira hariho hose ahantu hari hose isufiko mumiriza amaso je suis capable yo kwinjira mu bihe vyiza des fois naho nto yahumiriza
rero imana itubwira ko ikintu ca mbere kiruta byose igutwara muri urwo rukundo kubera iki kuko ishaka kuvuga ati mwana wanje kuguha nzoguha kuguhezagira nzoguhezagira kukugirira ibi n'ibi nzobikugirira ariko navuga ngo ibyo no kugira ibyo ari byo byose nta na kimwe gifite ububasha bwo gusatisfeza umushaha wawe ariko ngira ndaguha ikintu ibikurikira byose uzobijamwo ariko uzobijamwo uhaze uri kutura muwe urukundo rw'Imana. Rero Imana irashaka kwica ico kibanziriza kiza ubwa mbere kuko ico nicaza gifise amakapasite yo gukora no kugukoresha ibintu birenze uko wovyibaza bene data. Mugatondo nabwiye n'abavyeyi bo muri no myaka navuga ni bene data ibintu byo muri no myaka biragoye. Abantu bakuze bakuriye mu gisagara kera hari umusazi yakunda kugenda muri ville yitwa Chicago yaterana amabuye hari kera abakiri bato ntaco aho nabwiye nti kera abantu basara twari tubazi bari baharuye hari umusazi muravyumva ariko ubu uya murabibona ubugwayi bwo mu mutwe buri hose buri mu bafamiye buri mu bana bacu siko kandi des fois uragerageza uko ushoboye kose umubwire gutyo umufashisha ibi ariko ndiko ndakubarira ngo hari ikintu Imana yateguriye ubuzima bwawe kushika naho ico kintu ni wakigira muri wewe hari umwana uzoha yambira imwe agakira ivyo utaruzi ko yopfa yarakitse. Nagenda nakubwire ngo hari n'ivyo uzomukiza utaruzi nuko yanagwaye ariko bitowe wapi uzobikurahe. Rero ubugombe bw'Imana n'ubushake bw'Imana icishaka ko turutisha ibindi byose icishaka ko dushira imbere icishaka ko tugira iki nikijanye n'urukundo. Amen. Jewe manabwiye Imana kiwazi ndavuga ni Imana jewe simbona ingene bigenda sinzi ingene babigenza sinzi ingene no gukunda kandi nkanavuga ni kandi noneho ubunyene no kugira ngo ndagukunda nawe havutwenga kuko urabizi ko atari byo. Uravyumva ico nzi ico ndagukeneye. Uravyumva mugabo kugukunda ivyo sindi sure. Uravyumva ariko ndashaka kubabwira ngo meruka mbwiye Imana ntimana nimba by'ukuri ariko bibereye uranshoboza uranshikana aho hantu. Uravyumva ariko nagenda babwire ngo Imana mu kubana nayo ngo shanda gutanga kwa karorero reka ndabari ikintu kimwe siko biroroshe abantu muri ngaha mukunda uyu muntu mumanika amaboko bajya murazinanye wabonye umukobwa ukunda kamwe bae murazinanye yicaye iruhande yawe nimumanika amaboko abantu mukunda uyu muntu nimuhindukire murabe namwe nibangahe bamanitse bo hari abandi ashobora kuvuga ati bo ikutse mugabo ntacambwiye ntacantwaye sindamwanka nespa uravyumva ntaco dupfa muravyumva none iyo leta mwumva umengira jaye na bya bindi ngo n'umutima wawe wose n'umushaha wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi za birajaye donc Imana nanje ntaco dupfa mugabo ndayikeneye siko rero Imana ntitunahura no mu buryo buri physique basi gutya ngo ndayibone kuko hari umuntu muhura mu buryo buri physique ukamukunda kubera umusympathije muravyumva ariko yoyo ntiduhura no mu buryo buri physique uravyumva ariko rero nagenda bwe nti gukizwa pour commence gukizwa abantu mwakijije manika amaboko sawa nagenda bwe nti gukizwa siko ni rencontre ya jewe n'Imana c'est ça muntu amakende yavuze ni rencontre ya jewe n'Imana abantu muri ngaha mwamanitse amaboko muvuga ngo jewe ndakijijwe ngo nsengera muri Life Center ngo depuis ngo 1900 siko wewe ntiwakijijwe uri mu mugambwe wo kuri Life Center uravyumva abantu bavuga ngo ndakijijwe ngo narahevye inzoga ngo narahevye kuja muri boîte ngo narahevye kugira iki nagena bwe hari umuntu yicaye iruhande yawe bambe hajya kwishuri canke kwisoko yicaye iruhande yawe atigeze anywa inzoga atigeze aja muri boîte rero nimba ivyo ari byo wita gukizwa nturakizwa mu minsi yahera urambabarira naragutebeje siko ntaco merci abana agiye twigira ivyo dushaka turi ngaho imbere okay mu minsi yahera twavuganye n'umuntu ari hanze yanditse commentaire kuri message yabonye siko ambwira amagogwa kandi nimba karatwumviriza ambabarire nta numwe akuzi ntibamenyuriwe siko
ambwira ibibazo n'amagorwa y'ubuzima yabayeho hama mu ncama akambwira ngo ivyo bintu muvuga mutubesha ngo Imana ntibona abantu bose co kimwe, Imana bose ntikunda abantu bose co kimwe, hari abiprefera kurusha abandi, ngo kandi ngo mwebwe prefera ngo murafise ukuntu ngo muca mwibaza ngo twese ni kwitugirira, ngo twese ukwitugirira. Byamubwira nti wapi, Imana nta n'umwe prefera Imana. Urumva turabiharira twavuganye indwi zingahe, rero haragegeye namaza ntimbwa ndashaka kubaza akabazo kamwe, urakijijwe canke gukizwa pour toi nibiki? Acambwira ngo gukizwa ngo ndakijijwe, ngo gukizwa ngo no kubatizwa narabatijwe, ngo si bimwe tugenda hari imbere muri eglise ngo ngatubwa ngo subiramo umwami Yesu ndakwakira umutima wanje ndaheje byanje ngo sibiriye ngo narabigize, ngo no kubatirizwa ngo narabatirijwe. Uravyumva? Ca ndamubwira ntoya nti sivyo, ntigukizwa sivyo, ngo sivyo gukizwa ngo noye nibihe, ni gukizwa ni rencontre, ngo nukuvuga ni nkuko je nawe tutahora tuzinanye, wanyandikiye kwa kangahe, unyandikira message, tumaze imisi tuko turandikirana, uwombaza ngo nakamurazinanye, novuga nti twatanguye kuvugana kuri internet, hama tuvugana gutya bigenda vyevolwa, uno musi turazinanye kurusha cyane turamenyeranye kurusha. C'est cette relation au fait. Nimba ivyo vyarakubaye ko wewe n'Imana, uno musi uvuga uti ndakijijwe. Nimba bitarakubako ngirenda kubwire ngo ntukijijwe. Muntu uri ngaha ntukijijwe. Ngo none ngo sivyo mora mutubwira ama eglise, nti sivyo rero ndabiguhinduriye. Rero Imana siko hari umunsi je nari mbaye hatamana iri mu vyimviro vyanje no mubwe bincamo kuko babivuze mugabo ntibirimwo siko, ariko hari umunsi nashatse vy'ukuri kwegera nanje kumva bangwegera nawe ngunywe ko ngo wumve ko adasosa. Uravyumva? Hari umunsi nashatse gupima, hari umunsi nashatse kwegera, uwo munsi c'est comme si namubwiye nti enchanté, nitwa Denis, je bakuvuga gutya, uranumva abaporoti bakuvuga gutya, abakatolika nabo bakuvuga gutya, abamizurima nabo bavuga gutya, ayandi madini nayo sinzi ivyo bavuga. Rero muri ivyo vyose sinzi vyakwera ivyo ari vyo. Urumva? Mugabo nimba uriho reka tumenyane hama tugendane, n'est-ce pas? Uravyumva? Ntangura buhoro buhoro gutyo. Uravyumva? Hama dutangura kugendana. None nk'umuntu gucashika ndamubwira ndagukunda n'umutima wanje wose. Niyaza ko nawe yegashambwa ati tekana uracari muto ntaragera. Bizoza. Muravyumva? Rero je n'uyu uya dutangura kugendana. Mu rugendo rwanje nawe rero niho natanguye kugenda ndamudekuvra. Muravyumva? Mu gihe kanaka tuvuge nkabona reka nabwire clairement nkasanga hari umunsi jewe hari umunsi naba nakoze nk'icyaha. Agasharanyica. Nk'ibi no musi sinsenga kweri. Nguvuge ndaza kubahuka. Ndamuja imbere. Mugabo nkikawusha sindamuja imbere mbwa nkimvira none byose uratinda ujeyo kakandi nababwira ikimanje mansa tamama dagikeneye. None ko aramahera ashaka kwampa. Hama quand même naka relation kari karimo. Siko nkacangera igihenza nkavuga okay Mana sinzi kunyica canke ugirigiri iki ndaje kandi ibyo ngenda kubwire wabibonye nabigize rero ndaje. Urumva? Hama nkaca nibaza ko agira sermon très sérieusement mbwira ibintu byinshi. Haza numva mbwiye ngo ndagukunda kurusha uko uvyimvira. Pardon? Jesse ndiko ndababesha harageze igihe ntangura kaza nje neza ko mvugana na shetani. Kuko ntangura kaza no fete shetani bugera amayeri aciye amendesha ivyo gukunda kugira nce mba tranquille hama ejo nzosubire nkore vya vyaha. Ariko ndashaka kuvuga ngo nkuko umuririmbyi yabivuze siko ngo nari mbabaye ngo ndiko ndarira cane ngo naniwe ngo ndemerewe siko ngo hama ngo ndiko ndarengana umukiza ntegashana ukuguru gushira ukuguru mu nzira ngo ndiko ndarengana umukiza ngo antegesha urukundo rwiwe. Donc je me suis arrêté kubera nguye imbere yiwe kuko yantegesheje urukundo rwiwe. Amen. Abo gabene data nabantu duradusoma muri zinda ibitabo vy'ikirundi vy'indirimbo ariko nagenda kubwiye ntabo oya ntibavyifondeye ntibabikuye he babikuye muri relation zabo n'Imana. Amen. Hari undi nawe navuga ngo Yesu ngo anyobora nyengenga ngo ahantu ubukiriro kuko je turiko turajana nibaza ngo ushoboye byose niko bambariye. Urumva uri mu magicien quelque part urakora ama miracle none ibintu birinze bingora je nawe turi kumwe je nakora nigenda nananirwa n'icaha nkahitamwe incuri jana ko ndagihevye nkagisubiramo. Muravyumva? Nkagera igihe nkagara nkavuga naho gamana je nganda kwaza akabazo kamwe siko wewe uranka ikicaha
na jewe nashize kuri level yawe y'ukucanka ndanka iki cyaha siko shetani arakunda iki cyaha jewe nawe turi kumwe none shetani aratunesha kubera iki cyaha kiguma kinanira kandi je nawe turi kumwe uravyumva ariko nagenda babwire ngo iyi Imana twahuye ga bene data yo mugani ujya ngo sibayari urumva iyi Imana twahuye yahuye na Denis Kagisye ntiyahuye na wewe rero reka gutangura kuraba ivyanje ngo bijuje ngo kameme arubahuka ngo kameme yabwi ivyo biragusha ni afere yanje ni Imana we nturimo nurimwo nurugo we nturimwo nivyajewe ni Imana Haigi ushobora gusoma ukabona ngo okay Mose yabivuze gutya nakabivuze gutya Imana ishimwe aba bantu bose mubona babivuze ngaha babivuze kuko umunsi umwe bahuye nayo bagendana nayo bavuga ivyo bayibonye ko ivyo bayizi ko n'ivyo yabahishuriye n'ivyo yakoze mu buzima bwabo amen ariko ndiko hari kugira twe duce tuguma turaba ibi ndabisome Imana iri ngaha iguma imbwira ngo nkubita ku rutugusha igumumbwira tuvugane n'ibiki Imana oya urumva Mose yavuze ngo hama Paulo nawe avuga ngo ego uri kubisoma kugira umenye ko Imana ibaho umenye ko naho itaboneka igendana n'abazima kugira ngo nawe nkuko bayizeye mu buzima bwabo nawe uyizane mu buzima bwawe mutangure kugendana ikwiyereke mu bugiti yeretse Mose ikwiyereke mu bugiti yeretse Paulo ikwiyereke muri iyo dimanche muri ubwo buzima bwawe bwo ngaha muri ville no muri ivyo urimwo Imana ikubera Imana uzovuge ngo Mana urakomeye kurusha ordinateur naho bajya batabivuze ko ikomeye kurusha ordinateur kuko na ordinateur bari bafise amen rero umugambi w'Imana n'ubugombe bw'Imana ibi byose dusoma n'ibituvugaha Imana irikigira gutya kugira ngo uhindukire ikubwire ngo dutangure kugendana rero nawe hama nimwatangura kugendana izogenda ikubarira ngo erega wewe utaraza ngaha ku isi wariho mu vyimviro vyanje narinda gukunda utarabaho erega igihe nakuzana ngaha nta yindi ntumbero yari ihari kwari kugira tuhakundanire hama niyerekane mu buzima bwawe muri iyi dimension nciye muri wewe no mu buzima bwawe objectif yanje n'urukundo no gukundana narakureme ndakuzana kugira ndakudiragireyo dukundanireyo none murakunda none mutari muri ivyo ibindi murimo nibiye nagenda babarenda yabasubiriyemwo utabirimwo uri mu mugambwe wo muri Life Center kandi nagenda bwenga umugambwe wo muri Life Center ntuzokiza ubuzima bwawe umugambwe wo muri Life Center nta bubashuse bwo gusuka ubugingo busagutse muri wewe kugira ngo busesekare bukore ku muryango wawe oya turabana beza ariko ngaha muri Life Center muravyumva kandi turase ivyo tugira vyiza turase n'umugwi wa social compassion. Muravyumva? Merci sha. Rakotse. Mukomera amashi. Rero reka ndababwira ingene bikaze. Je nahora nkwepa Imana. Siko? Nkayikwepera muri eglise muri louange na adoration. Nkabanzi nti ndakuzi ndazi ivyo turimo ndazi ivyo ugira umbwire kandi ngumvuye ugira umbwire ibintu ntashaka kumva sinshaka kubimbarira nkaca ndibaza ngenda yikwepa nkaca nyaja nkaja mu bantu benshi kugira ntivuge uravyumva nkisamaza nkagera igihe ndi ku munsi umenye kwandi muri louange asha twashushe sinzi nimbona ko ndatamba ndirimba urumva avuga haleluya mbwiye haleluya ukamingo ndi haleluya tetwa ntuvuge sinshaka kuvyumva sinshaka kumbwira ngo mpebe kijya kintu canke haleluya muganga cangera ahantu kavuga ntaki ibintu birateye isoni kweri nk'ubu umuntu yo ndabaye ukazo ndiko ndatambira Imana me ofete ndiko ndagira bruit nyinshi kugira ngo ntumvugisha rero gabene data naha hagera ahantu umuntu akibaza canka akabaza ibi bintu ndiko ndavuga hari gihe tubiganira n'abantu muri eglise bakijijwe siko mugaba kumva umengo ndiko mvuga igishinwa ndiko mvuga maji ivyo ndimwo nibiki nindababwiye ko iribwirizwa rivuga gutya niri rivuga gutya aya etc nta bindi ariko ngenda kubwire ngo kera amabwirizwa taraza Imana yari imigenderanire na Adamu na Eva amen hama amabwiriza je nta numwe yigeze ashikana ku kugororoka amen hama Imana iza gukora ibikenewe byose kugira idukure muri ivyo idusubize muri relation
rero wowe uri ngaha ndagomba kukubwira ngo nimba mufitaniye imigenderanire n'Imana, Imana yarakuronse, iraryoye ko muri inshuti, iraryoye ko muri abagenzi, iraryoye ko muriko muragendana. Hanyuma reka nabwira ikintu kimwe, hari n'igihe wowe bashoke n'ikintu wakoze kuko utaruzi ko wogikora, ariko nabwira ngo yo yirakuza utaranagikora, kujya abwiye ba Petero ati wewe ejo wibaza ngo wopfa ku bwanje, ariko ejo inkoki izobika umaze kunyihakana kangahe. Uravyumva? Ariko sivyo bikanga, sivyo biteye ubwoba. Uravyumva? Ico kibazo yaragitunganije wanashaka bati umviriza ibi vyose nabishize kuri uyu hama ndamukubita ndamuhana ndamwita icaha, ico kibazo kiri réglé, sico kibazo mfise. Jewe ico nshaka uno munsi ni relation yanje na wewe. Je nawe nitwabana, je nawe nitwagendana, hari ibintu vyinshi utazofumenya ryari wabihevye, utazofumenya ryari wabivuyemwo. Kubera iki? Kuko nagenda bwire ngo ikintu cyose citwa icaha ukora ugikoreshwa n'ubugwayi ufise mu mushaha wawe. Nta caha gishobora kuba hatabugwayi bwo mu mushaha buhari. Rero kugendana n'Imana birestora imishaha yacu, kandi iyo birestora imishaha yacu nta ngomezi zo gukora ibyaha bimwe bimwe tuba tugifise. Hari umukristo ari ngaha, sinzi nuko yaje, sinzi gituma ndiko ndavangwa ari ngaha. Reka mbanze ndabasomera akaverse nayo ngiye gusoma, siko? Kari muri 1 Jean 4 18-19, siko? Haravuga ngo, murayibona, la crainte n'est pas dans l'amour, ok. Haravuga ngo ubwoba ntiburi mu rukundo, ariko urukundo nyakuri, urukundo parfait rwirukana ubwoba, kuko ubwoba busupoza igihano. Uravyumva? Kandi uwutinya ntashobora kuba mu rukundo ruri parfait. Urumva? Hamagaca heza avuga ngo kuri twebwe nayo twebwe, urumva, dukunda kuko yabanje kudukunda. Amen, amen. Gukunda si nkoho bagufatirako, siko? Ariko gukunda ngo dukunda kuko yabanje kudukunda. Kuko yabanje kudukunda tugashobora kuja mu migenderanire nawe, tugashobora kuja muri relation nawe, arazi twese aratuzi ngende duforumye n'imitwe yacu ngene ikora. Umuntu wese ngaho arazi ngene amuvugisha n'ivyo amubwira, arazi ibikora ku mutima wiwe, arazi ibimutusha. Nagenda kubwira ngo Imana irazi kudraga neza, isufi kuyiha umwanya mukabana irakudraga, ugasigara ukunda. Urukundo nawe umva umengo nteza kwandika ijuju, ntibiri normal ngene sigaye nkunda gutyo umuntu ataboneka adafatika. Uwo ni wo mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Rero kuza muri eglise kugira ibintu byose itsoke, mugabo nimba ikibanziriza ari urukundo. Kuko nkuko nako ndabivuga kuri ibi bintu by'ibimanjema nababwiye, siko? Urashobora kubona umuntu akora ibikorwa byose by'abandi mu rukundo, akora ibikorwa byose akavuga ati kameme ntidushobora kuba dukundana, hama sindamuhishurwe kuri Saint Valentin. Muravyumva? Hama turi mu bantu nguma ndamuvuga neza, ndamushehisa, ndagira ibintu byose. Aho ngenda kubwire ngo nimba byaragushikiye, abantu ushobora kuba byarashikiye ngaha babizi. Mubizi ushobora kuba umaze gukundana n'umuntu umengo arakora ibikenewe byose vyerekana ko mukundana, ariko ukama wumva uri muri presence yiwe, wumva umengo uri muri manque, hariho besoin itari comble, hari ikintu kita. Kubera iki? Kuko ibikorwa ivyo ari byo byose wokora, ibikorwa sivyo bifise inkomezi. Igifise inkomezi ni essence gutuma gukora ico gikorwa. Amen. Rero urashobora kuza ugakora ibikorwa byose, ugakora ibikenewe n'ibisabwa byose, ariko nagira nsubire kukubwira ngo ivyo wokora ivyo ari byo byose sivyo biri important. Ikiri important ni urukundo rwawe n'Imana. Amen. Ni urukundo uyikunda, kuko yo nta kibazo ise cyo kudukunda, iradukunda, itagukunda ntiyari kugushiraho, n'est-ce pas? Muravyumva? Yohani 14 umurongo wa 23. Haravuga ngo Yesu arabishura, aravuga ngo uwunkunda azokumvira ijambo ryanje. Siko? Ngo data azomukunda. Siko? Ngo tuzoza kuri we. Siko? Ngo twetablisse notre demeure. Dushinge, donc twetablisse notre demeure mu Kirundi ni gushinga rusago rwacu muri we, chez lui. Siko? Akana kandi gapoint rero nashaka gusurinya. Ijambo ry'Imana hari amaverse menshi agenda avuga ngo uwunkunda yumvira ijambo ryanje. Siko? Ariko ikibazo nagenda nabwiye nti mwese uko muri ngaha,
umuntu ukunda urakora ivyo akunda siko uzorabe urashobora gukundana na bakarorero gasanzwe urashobora gukundana siko n'umuhungu canke umukobwa siko akarorero yanka jeans urumva ntiyakubwiye ngo uyihebe ntiyagutegetse kuyiheba ariko aranka jeans siko ukazoza usanga uwo muntu buhoro buhoro nta jeans akicambara ukiyaza nawe katankoya gufatiye ko wabihevye kuko urukundo niko rumeze iyo ukunda wisanga ukora ivyo uwo muntu akunda rero nibisigura ngo abamukunda bareka kwambara jeans Kata numva ngo je sinzi ngene urukundo no ruzana mu mutima wanje biri compliqué ariko reka rero ndeke kwambara jeans nk'ababandi bamukunda uriko wigana ibikorwa by'abamukunda ariko ni wavyigana utamukunda uzoruha 2 na cerveau yawe nizorekura vya bintu bizima aho gizorekura frustration kubera guma wigora uravyumva 3 uwo muntu uri kurahenda aba mu mutima wawe arazi tout ce qui se passe mu mutima wawe rero naho umubwira ngo uramukunda arabizi kutamukunda n'igihe utarabivuga urukundo ntiruva mu bwoba rero ikintu conyene katurabe Dawidi muratse ijambo ry'Imana itubwira ngo nguyu umuntu ameze nk'uko umutima wanje ngo umuntu ameze nk'uko umutima wanje ukunda canke wifuza siko muratse ko Dawidi yanditse amazaburi menshi siko Zaburi 18 siko Psaume 18 1 2 4 16 17 siko mwumve ko Dawidi ibi bintu nta numwe yamutegetse kubivuga kandi ntaye kabivuga mu gikorane ca louange na adoration kugira abantu babone ko nawe natazira uravyumva nivyo ariko ariyandikira mu gihe ciwe ari wenyene muravyumva nuko aravuga ngo ndagukunda uhoraho we none nkaka konye ntimuva ko hari umuntu avuga ibintu kumva ko ari byo ariko sindabwiye ngo namwe muzoce musubira mwejo ngo bakavuga kwa kundi okay cyangwa ndagukunda uhoraho we oya si ibintu byo kwiganana muravyumva kera naho mbona muri Bibiliya Salomo Imana yambwiye ngo nsaba icushaka cyose ndakiguha agaca avuga ngo ndagusabye ubwenge kukurongora ubwoko bwawe ngo kusabye ibyo gusa ngo n'ubutunzi ndabuguhaye ni c'est ça le secret nkaca ngenda gusenga nti Imana ndagusabye ubwenge kukurongora ubwoko bwawe abangumangira bita none kutavuga ko mpamayera rero ndashaka ibi bintu ushaka ubikine uvyigane ega ntibizokunda reka nabwo ikintu kimeje mu bintu byatumye ndeka kuvyigirisha siko nuko nasanze nshobora kwigirisha ikintu hakimaramwo 4 ans ndacigirisha imyaka 4 kugira iyo myaka 4 iheze nzobone yuko uwo nabeshe ntiyabesheke siko hama hejuru yuko atigeza kwa ivyo namubwira nta kamaro vyangiriye ntaco vyamfashije navyo byangize iki rero ntanguye kubona ko ikintu gitakaje ko imyaka 4 iki nkagitakaza ko imyaka 6 iki ngitakaza ko ingahe bene data isigaye si yo gutakaza ugane wa undi yitwa gutwa muri ivyo ngo nzojya bike njyame kare Jesu uva nzopfuma ngira bike mugabo bike vya kweri ndabigire neza hama ninakura nzokura mugabo ntarakura umugenzi wanje yarambariye naho rambwira ubutumwa arambara ngo bimwe waho ruvuga kera ngo ubunanje ngo vyarambayeko ngo Imana n'umugenzi wanje urumva ngo ariko ngo haro kimwe je ngo ntaremera ngo ico wovuga ko Imana ari papa wawe ngo Jesi papa ngico sindumva ko kirambera uravyumva ntaga nti naco kizima washitse no kuri ico c'ubugenzi reka nibindi bizogenda biraza ndibuka turi muri louange adoration sinzi mu myaka ihe ya mbere yo gukizwa ndibuka turi muri louange adoration tuko turaririmba irya ndirimbo ngo data warakoze zose nkazirimba atakibazo binteye ariko gushika naho umunsi umwe nagiye numva Imana imbariye ngo reka kuvuga data ngo uvuga papa ndavuga we nawe cenga vuga mana indirimbo bavuga data kandi mvuze nk'abandi bose two tuvuga data je trouve ko ça va urumva menye umwe ngo uvuga papa nto yavanje simvuga papa kubera iki nkumva umwe ngo sinzi nturi papa ivyo uravuga uri kurabesha nava mawe nturi papa mana basi wowe uri Imana none Imana ntirusha papa uri Imana ariko nturi papa mvuze ngo papa c'est autre chose papa ni kindi kintu papa ni indi sentiment papa ni bindi papa c'est pas toi papa wanje jewe ni kagise ça s'arrête là uravyumva ariko Imana ikambwira ati yamara ndiso naje ngumve ngo so nofuma ndayemera ko ico kirundi Bujumbura ntaco tuvuga so sava mugabo papa no muravyumva ariko nshaka kubabwira ngo ico kintu niha kudiringa naco niha kuyibwira igituma kuri jewe atari ivyo niha kugira iki ndagenda babwire yuko gushika uno munsi misi yose muri louange n'indirimbo zose nimba ari ikintu ca mbere je kenshi ahantu baririmba ngo mwami niro tuva ndiko vuga ngo wangu
uravyumva ahantu henshi bavuga data je mvuga papa parce que c'est papa byarabaye niko biri rero ndahiriwe ndafise papa nigeze kuja mu gikorane aravuga ngo abantu b'imfuvyi bahaguruke nguvuye ngo je honte je nje nanje papa ndi nguvuye ngo mana no hagurukana banda kwihakanya rero barashaka kuvuga ngo ni se w'imfuvyi ariko bashake babivuge kandi bishake bibukuri iyo bitaraba realite mu buzima bwawe nta nyungu nimwe ubifiseko muravyumva ariko igihe udirinze navyo ukavugana n'Imana ukabipinga mu buryo ubipinga ukabibwira Imana mukadiringa navyo kizocika realite muri wewe kandi racashika realite kizokiza byinshi mu buzima bwawe amen amen hari abantu barabashwanira kera ngo dini ngo fete ngo urafyina nkacavuga ntibuja mu buzima nta muntu afyina ataronse umufyinisha rero nimba afyina ndafyinishwa haleluya bwana Yesu asifiwe amen bene data relation yawe n'Imana ntuzopfa ukundanye n'umuntu mutazinanye mutagendana ikigira kabiri ntuzopfa ukundanye n'umuntu uri kurabesha hama ikigira gatatu do toutes les façons byo kubesha tubigirira abantu nka twebwe naho nabone kenshi bavyiyumvamwo ariko nagenda kubwire ngo none ubesha umuntu ari mu mutima wawe utarabisohora arazi biri mu mutima none umva twomubesha kare navuze ni systeme zacu za louange je nambye numviza turi muri louange ga bene data nukuri nta kintu kiri benefique nka louange iyo ari vya kweri ufitaniye relation yawe n'Imana ariko ibi bintu bitari ivyo bagacamara umwanya ngabaza kuririmba ibintu byo gukundana n'umuntu nawe mudakundana c'est ennuyant bon chance nuko muturimbo twuno munsi sico kimwe nk'ivya kera kameme turaryoshe turimo umuziki naho bitwa biryoshe upfa kukadundikamwo gusa aho ngarabwiye ni wo dundika gusa hari inyungu zo kudundika buriya birafise ico bifasha navyo ne mu mubiri siko birafise ico bifasha ariko nabwiye ngo uzojya bike ariko ni winjira muri ico cakweri cyo gutazira gihagaze kuri relation kuko relation yawe n'Imana urukundo rwawe n'Imana nivyo biza ubwa mbere amen amen haleluya hari abakunzi b'Imana bari ngaha egosha Imana ibaheze nabo bitarakunda ntaco bitangure buhoro buhoro ntubijamwe ntibitangura umukunda oya bitangura kumbura ataco mupfa siko wanashaka benshi muri twebwe harabo bitangura bimeze nabi yego none fata mu Burundi sinzi n'ahandi ngana niko bigenda ariko fata muri bihugu byacu urabura umuntu wawe ikintu cambere bakweexplica n'Imana yabishatse none anyiciye reka ndabakarorero je ndakunda kubabwira ko kantu je mama wanje igihe yapfa sinayinzi ko iwacu bapfa nayinzi ngo abantu bapfa nabahandi hantu ntaza hariho muravyumva hama baca bambwira ko ari Imana yabigize imbere y'uko apfa yagwaye nk'imisi ibiri gusa siko hama agwaye aja mu bitaro aja muri réanimation je nari muri primaire muravyumva hama je ndabaza papa turaza kuja kumurama mama kwa muganga ngo yango muganga yabujije ko atabana bajayo ngo rindira ngo muzogenda ngo yameze neza ngo ngumva ngo ararushinga ifo kwaruhuka okay bukenja ku ishuri umwana twicarana mu ishuri acambwira ngo ngije twaragiye kura mama wawe ku bitaro sa wewe waragiye je batanye mbere woja kura mama wanje nkane urumva kumbe sanga abavyeyi baje kumutora ku ishuri baca ku bitaro hama acambwira nayo imyaka 9 acambwira ngo ari muri réanimation je numva gasona neza twe turi muri primaire umva ari gifaransa cakwere je nashavura inge nzira njanje ritarimo navuga mukuru wanje yitwa Marc n'uwitwa Abel n'uvuga ngo ni Aber Dirk chika chamba nuni pourquoi je banyise Denis nta gifaransa kirimo abanye twe turashaje nimba mutabizi ababatse twaganiriye n'umwana ngaho muri église acambwira ko yagiye ahantu baca bamubaza ingene yitwa ngo acavuga ngo urumva ngo sinshaka kubona ko ndi umwana wo mu gisagara urumva ngo ncamvuga ngo nitwa Jean Claude kugira ngo bibaze ko ndi umwana avukiye ruguru wow cyangwa ba Jean Claude kuri we bavukiye ruguru cyangwa je ni izina risanzwe nakuze numva ku mutima cyari yazambasha Denis ryo yajyumva gute abedera abantu mu ruga cumenya kushaje rero uwo mwana ambwiye ngo ari muri réanimation numva biraryoshe ko mama wanje ari muri réanimation hama nca ndamubaza nti none réanimation no kuvuga iki acambwa ngo muri réanimation ngo nahantu ngo Imana ngo niyo explication yampaye imwana twigana ngo nahantu Imana ngo ari idesida kwapfa canka baho canka kira canvuye ngaho rero ni sawa
kubera imana irazi ko iwacu badapfa donc ça va cyane umvenga ibyo ntibiteye ubwoba urabyumva rero nagenda nabwiye ngo hari ibintu biba apfuye bagaca kugira ngo ni imana yabideside rero ugaca usanga wewe ibyo gutangura vya mbere bitanguye imana ari probleme imana ari umwanzi jewe basi ndabesha narumiwe ariko mejeye kumigwa na papa carapfa ndavuga nti okay none gamana ubu wabuze izindi famiye uja gutoramwe abantu ugarutsi wacu hari ahandi hantu utaratora umuntu numwe wabo hamarira ko bambarira ngo imana ngo urumva ngo yamukunze cyane yamukantu karanshisha ngo wumva ngo imana ngo yamukunze kuturusha nabahe wo yirusha gukunda siko jero kamembe bavuze ngo imana yamukunze menganze no kubatubika imana ishobora vyose none imukunze niyo creye undi ameze kujya mu ijuru bakabana ikareka kuza gutwara gwacu uravyumva hama rero ikitwara na papa cyangwa nti bo ibintu ngenda yona bikurikirana mama yagiye papa yagiye je ntancungana na Mariko uko niwe dukurikirana ndavuga nti uyu akagenda je ncamenya ko je suis le suivant urumva rero kuko nanka ishuri numva umengo Marika agapfa ikintu cya mbere nkora ndaheba ishuri kuko numva umengo nigira iki bizohera dupfuye uravyumva rero en bref nagenda abwiye ntiyagiye utangara ukumigwa n'ivy'Imana ikora mugani w'abarundi siko muragenda bashavuga kubera urupfasoni turatinya ntawo yivuga nabi kubera nimba yisha umwana wanje nkayivuga nabi itwicira rimwe twese uravyumva rero shatuvuga ngo inzira z'Imana ziratangaje ariko wosuzuma mu mutima avuga ati shana umwicanye muravyumva rero hari igihe usanga hari ibintu byinshi byatumye tugira igicapo kanaka kibi c'Imana muravyumva n'abashatse kudutera ubwoba bakatubwira ingene izoduturira etc siko rero iyo mana yifuza ko dukundana rero ntiduca tuzi imbere yayo tubesha kuko urumva ucuvuga uti isanzwe ikora ry'amagafe yose none ubuhoje ninaza nkayibwira ko atari vyakweri yonyica reka mbwe ko ndayikunda ariko rero abwiye ni imana iraza umutima wawe rero turaza kuri yo tukabati imana je ntavyo kuguhenda birimwo ndavyumva uko ndabibona uko mbona umeze uko siko mugabo reka dutangure kugira relation je ndibuka nakijijwe mfise imyaka 17 siko ndibuka ko muri iyo myaka harageze igihe nkumva imana irambariye ndashushe se programme na bene data yukuja hehe nkumva imana irambariye gusigaye kundana n'abakizwa kurusha jeyo atavuga none gamana hari ico sabawe batubujije byo kwirwana n'abapagani mugabo ibi iya kambwira ati oya rimwe imana icambwira ati ikintu cose jewe wokwiyatasha ko icari co cose kurusha jewe ndapfuha naho yoba ari imeza yo munzu naguhaye ukayikunda kurusha uko je ndagunkunda ndi imana ipfuha je nshaka kuba wa mbere Masha numva karankoze uramvuyire urankunda keza reka dukundane muravyumva rero buhoro nkaca nsanga urukundo rurakuze buhoro nkasanga nsigaye mpasa umwanya nawe kuko bene ndishobora gufata umwanya wo gusenga wumve kari gikonkwano wumve kera turi abana batoye gavuga ngo koga twumva n'amategeko deni koga ngazurira none ngwe cyo sinari noze kuko wumva ari ibintu by'ibikonkwano uravyumva rero ibintu byo ngo genda usenge mane cyo sinasenze uravyumva si ibintu by'ibikonkwano ya ni ibintu ushiba ari ibintu by'urukundo nawe nikubwira ngo ni washaka tubonana genda mu cumba amawugare hama tubonane ni ibintu by'urukundo bene data none ndakubaza mukundanira he wewe mukundanira kuri eglise muri uru rubanza genre guzuyemwe aba bantu niyo mukundanira honyene rero ibi byo kuri eglise biryoha iyo mufise ibyanyu muri babiri mu cumba hama ikindi ivyo bikaba bitari important kuri wewe ukaba ufise ibindi byose wahaye agaciro ngaha ngenda kubwire ngo waracuritse ibintu kandi gucurika ibintu ni nko kudesida kuzohora ugenda umutwe uri hasi amaguru ari hejuru bizogira ingaruka nyinshi ku buzima bwawe n'amaraso ntatembera neza muravyumva rero dutegerezwa kwiga iki kintu imana yahaye agaciro kurusha ibindi byose iki kintu imana yarutishije ibindi byose none bene data yega ibintu bimwe atsisheri urazi ko hari abantu benshi muza ngaha muri eglise mukuza muri eglise mukoobserva ivyo ngaha kuri eglise baha agaciro ivyo ari byo
ugacuti rero kuri Eglise Life Center baraha agaciro umuntu yitaba ibikorwa, baraha agaciro umuntu yagiye mu maklase, baraha agaciro umuntu agira ibinibi adasiba mu bikorane, baraha agaciro ugacufata ibyo bintu byose ugahereza ko ukabikora, ariko Imana yakubwira ngo tugira akanya kuganira ukuvuye ngo Imana reka ibyo bintu wana ndi busy tuko turakora ibikorwa by'Imana. Byakweri birakwiriye kandi birabereye ko umuntu wese asuzuma urukundo afitaniye n'Imana. Kandi ndaguhumurije ndakubwira ngo ntugire ubwoba nimba rutahari, siko ahariho hose utangurira Imana iri ready gutangurana nawe, siko ntiyavuye mu ijuru ngo ize kugupfira ku musarani uno munsi kwiruka inyuma ikurondera itakuzi, irakuzi n'ivyo ugwaye irabizi, siko nayo madose yose yagukomerekeje canke yagusitaje irayazi, kandi nta na kimwe kiyitera ubwoba, kandi nta na kimwe itazi ko cagukomerekeje canke cagusitaje. Uko biri kose sico kibazo, nico gituma Imana yiyemera kavuga ati he jewe naho ivyaha vyawe byo tukura tukugenda kweza ukera nka sheregi, c'est pas ça le problème. Amen, amen. Nta na kimwe itinya. Ndibuka umuntu twireze guhura turaganira, ndamubwira urukundo rw'Imana kandi yarahejeje kubona vy'ukuri Imana mu buryo budasanzwe. Acarambara ati deni je nakuze mu muryango dukenye, ati kandi muri uwo muryango dukenye mukuru wacu w'umukobwa yabaye oblige kuja mu bumaraya kugira ngo aronka amahera yo kutubeshaho twese nk'umuryango. Ati rero je nakuze bambarira ngo siko mwebwe iwanyu muri munsi y'umuvumo kuko mwakuriye mu mahera avuye mu bumaraya. Ati rero mwebwe nta relation muzopfa mugize n'Imana. Ariko uwo muntu Imana impa guhura nawe ari mu kibazo yahevye adepoje, avuga ati nta kundi nta nikintabara, atavuga ati ejo naracishijemo gato ndapfa gusenga, ariko mejeje gupfa gusenga ca ndapfa no gutwenga, ndavuga ni Imana ngirira ntwenze, siko acara biheba. Ariko Imana icimpa guhura nawe umunsi ukurikira, siko kandi iyo Mana imbwiye guhura nawe umunsi ukurikira ntawenzi nituzinanye, ntangura kwibaza n'ingene ngenda muvugishe ngenda muramutsa n'ingene iki, ariko Imana imbwira mvuye muri banke muhe amahera ufise mu mufuko. Ndavuga on fait comment Seigneur, dire ngenda ndamusifre ntibishoboka, mbwe ngo he arumva, ariko numva Imana imbwiye ngo muhayo mahera ufise mu mufuko. Nchangira akantu morangira kamayeri nakabagirira ntimuzoshe mumufata ngo ngagize kakandi yavuze, shaka guhamagara umuntu ko ntazinzi izina giwe nkaca mvugira hejuru, ariko mvuga ibintu bitumvikana kugira natire attention yanga acara kangu karahindukira aranda baca ndamubwira nti acara abinyuma gujewe mu ncamake Imana ibimukoreye igitangaza ca ya mahera yasabe ejo wenyene aca aritwenga ngo ntayigenda impaye kuko twe turi mu muvumo twakuriye mu mahera y'ubumaraya. Ariko Imana ibihejeje kumwiyereka mu buryo bw'igitangaza, ambwiye ivyo bintu naje yaha ndabwicara ngaho tuvugane gato. Rero nagenda guye ko aya mahera nayo mvuye kuyatora muri banke, kandi si we nari mvuye kuyatorera pour commence, siko hama deux no abantu twahuye mwibarabara ni benshi, nimba natumbereye wewe ni Imana yambwiye ngo ujya muntu, kandi nariko ndibaza genda guhamagara sinzi uriwe, sinzi ko wavuba bifata nk'akagaye ngo yandavya buntu mengo nije nkenye, uravyumva. Donc nari mu bibazo byinshi mu mutwe, ariko ifare ko juste nkora ico Imana ikirambarira. Ariko a partir de là harageze igihambarira ngo ngwerega ngo hajya ngo twaravanyura taha ngo ncanguma nibaza ngo usanga atari umuntu wa kweri twahuye, ngo usanga mu marayika ntazosura kumubona. Ivyo yimbwiye dusoye kubonana ngo kumbura wa kweri. Ariko Imana ibimwiyeretse ukunyuranye n'ingene abantu bamubwiye. Je to Apollinaire yaririmbye avuga ngo nama ntangara iyo nkubonye ngo sanga urengeye ivyo bambwiye. Amen. Erega ivyo we ntuzova ubiprofise mu buzima bwawe, ntuzopfugiza iyo avantage kubera ugendera ku vyo bakubwiye gusa, ntiwegera ngo wiyumviririze ugute wenyene wumva ingene asosa. Rero ndaguhebuje uyu munsi, siko ikintu cose wahaye agaciro washize imbere, ikintu cose wihenda ngo niko gukizwa kwa hatari, uravyumva. Ibintu byose wumvise bavuga ngo naragiye ahantu ngo basenga ngo nkoranumva ibintu byinshi abantu bivugira ngaha, uravyumva.
naragiye ahantu basenga ibintu byose uri kuravuga nagenda kubwire ngo ikintu kimwe conyene imana ikuronderera canke yakurondereye ikaba yaragukoreye n'igitangaza ikagukiza ingwara canke ikagukorera iki nagenda kubwire ngo ikintu cose imana yakoze mu buzima bwawe yari façon yo kwatira attention yawe kugira ngo uhindukire uyirabe uze kuriyo hama mukundane ubuzima bwawe bwose bwo kuba ngaha ku isi yakuzengukira ngo mukundane imyaka yawe yose yo kuba ngaha ku isi muzoca muri byinshi murashobora guca mu bikomeye murashobora guca mu byoroshe murashobora guca muri bitangaza ariko nama ndakivuga je nta kintu nabonye gitituka nk'igitangaza nta kintu nabonye mu buzima none gabene dati ntwimira senta ngaha none murazi ugwaruka uri ngaho ko rungana siko je no babwira abajone tumaze kwicarana ariko ambwira ibibazo by'iwabo ariko ambwira ingene bagize iki agacamwa ko heve ya mbere y'uguhereza ko urumva noronka uburyo nanje nkava ngaha ntagira iki siko ariko nshaka kuvuga ngo abo bantu iyo twiko turavugana bavuye ngaha bari buraya siko arakuvugisha ukamuraba akabota yako kwera umuntu burya n'igitangaza none ibyo washaka singa ibyo ntivyabaye none uri kuririrayo kurusha uko wari uri ngaho Bujumbura rero sinzi ikintu ushaka bene dada ushaka kuronka umwana ushaka gukira ingwara ushaka ikintu cari co cose ngira ndakubwiye ngo mu Baroma igice 8 sinzi ka verset ya 14 canke niho bavuga ngo ibintu byose imana ngo yabisumese sous la vanité uravyumva ikintu cose kiri ngaha mwisi kubera irya mana ipfuha idashaka ico mukundana kurusha uko yoyo mukundana ikintu cose yagishize munsi ya vanité uragishuhiye imana iguhezagira ikikumpere byoba vyiza binanyarutse kugira ngo binyaruke no gutituka umenye katana kimwe gihaza ubugingo bwawe iyo yonyene yakuzanya kugira mukundanire ngaha ikintu cose kizohaza ubuzima bwawe ni ikintu cose kiri mu gukundana kwawe n'Imana amen hama mpeze mvuga ngo urukundo rwawe ntirushobora gukura ku muntu mudafitaniye umwanya nabahaye akarorero k'uyu mwene data aje ngaha imbere nta bantu barenga 4 bakirije ukuboko ndabaje ni ndamukunda none wowe ukunda utazi rero ikintu conyene kizogushoboza gukundana n'Imana nukubana n'Imana kuko ngenda kubwire ngo erega ni nziza bijya bintu sivyo tubesha Imana ni nziza ariko wewe uzokwa mu byumva ku matwi ntavyo uzopfa umenye mu buzima bwawe nizopfa bicise experience yawe iri personnelle igihe bizokwama ari ibintu wasomye gusa ariko utagera igihe cawe cyo kwiyegerera siko kwegera nawe ukaguta ukumviriza ingenda ari nziza amin amin rero ngira nakubwire ngo fata uwo mwanya bene data ushobora nta mwanya afise ngo sakazi kenshi kukubaka ikintu Imana yaha agaciro kurusha ibindi byose Jesse niko nashaka kwaza ni waje ngaha kwisi gukora iki kuko Imana yatuzanya ha kwisi kuduhezagira amen amen akiduhezagira mu rukundo dufitaniye amen ibisigaye ivyo yashize ngaha byose ngo bitubere umugisha iyo mudakundana bikubera umukosha nirabona muri filme ngo Alain Delon bambe mu makuru ngo Alain Delon agira fe ugacubona ala une abana biwe bose bari kuri televizion umwaza kuvuga ngo uriya aya ngo arabesha ngo ashaka ko papa guma gwari hajya kugira pfireyo ngo amahera zobegwiwe ukarangene ko arataburana nkavuga ni Imana uyu mugabo ariko aravuga ntarapfa araba makuru akabona abana bako bavuga ibi bintu yagize AVC uravyumva arabona abana bako bavuga ibintu ntashaka kubuja no kuvuga mugangere kari ati donc jewe kuvyara kwanje finalité ni iyi rero nivyitwa ngo biri destine kukubera umugisha bishobora kukubera umuvumo siko hari abantu benshi tumaze kuganira hari n'uwo twabivuganye mu ndwi yahera siko arambarira ngo mpora nibaza ngo yambwiye uwundi muntu ariko aravuga ngo mpora nibaza ngo iyo mpfuma mvukira nkakurira mu muryango utagira amahera ngo atabintu dufise ngo ariko basi tukaba tranquille tukabana entre nous tugakundana urumva ngo ariko ngo twaronse ibintu bitubera umukoshi none gabene data urazi ko ivyo kuri inyuma byose byo kubera umukoshi none ubiha umwanya n'agaciro kurusha ukubana n'Imana yo Imana hariho umwanya kubera umukoshi Imana iracika umukoshi Imana siyo source y'umugisha wose rero igituma waremwe waje ngaha ku isi waje ngaha kugira ukundanire n'Imana ngaha ku isi amen ibisigaye byose ntibiri important urashobora kuronka abana canke ntubaronke urashobora kuronka amahera canke ntuyaronke ariko ikiri important ico ari co cose nabayemo nakibayemo ndi mu rukundo jewe n'Imana yanje amen amen Imana ibaheza kireka tuse
abarundi ni bakunda kuvuga ngo agaterime ko gucokoza abantu bakundana ngo nibandi mu rukundo siko natwe vema reka ducike bandi mu rukundo dukundane n'Imana amen hama si ivyo kwigirisha ariko mu kubana kwawe n'Imana niho uzokundana n'Imana amen Mana ndagushima ku rukundo rwawe Mana urukundo rwawe ni rwiza Mana urukundo rwawe ruraryosha nata kindi kintu na kimwe uba urinze kongereza ko kurunywa kurujya kurubamwo kurusanta bizana ubuzima kandi ubuzima busagutse indani muri twebwe Mana nta muntu numwe kuri no si wanka nta muntu washizeho utabishaka nta wagucorotse ngo aguce hagati y'iminwe Mana nta muntu wazanye ngaho utabishaka umuntu wese ari kuri ino si wamwiyumviriye ko atarabaho wamukunze urukundo rutagira akagero n'igihe twiyandagaza tukaja mu byaha ntiwemeye ko bigumuku warimanukiye uraza gupfa mu kibanza cacu kugira dusubire mu migenderanire Mana uri Imana nziza uri Imana y'urukundo uri Imana idukunda Mana uri Imana utigera iba busy uri Imana utigera uba absent uri Imana itigera ironka akazi kenshi ngo ntironke umwanya wo kwitwararika Mana uri Imana ifise uru rukundo wenyene ubwawe kandi ufise urukundo rurengeye ubuzima bw'umuntu wese ari ngaha Mana ndasenze ngo wugurura amaso yacu tubone dutahure tumenye urukundo Mana tumenye ubunini tumenye ubwaguke tumenye profondeur Mana y'urukundo rwawe Mana ndasenze ngo mu bwoko bwawe mu bana bawe ndasenze ngo Mana ngo naho tutomenyekana ku kindi kintu na kimwe ariko basi tumenyekane nk'abakunzi b'Imana tumenyekane nk'ishengero rikundana n'Imana Mana ndasenze ngo ubwoko bwawe bwinjire mu rukundo rwawe Mana kugira ngo urwo rukundo rubuzure rusesekara maze rushike ku bandi kuba bakikuje n'abari iruhande yabo Mana ndasenze ngo duhe gukundana nawe kurusha ikindi kintu icari cyo cyose Mana nibwo bugombe bwawe niwo mugambi wawe niwe muhamagaro wawe ku buzima bwacu nico dushaka ko nico waturemeye nico conye nigituma ubuzima bugira sens niyo sens yonyene y'ubuzima bwacu Mana en dehors de ça nta sens bugira Mana en dehors de ça ntaco buri Mana ndasenze ngo wugurure ubwenge bwacu kugira ngo tubimenye tubitahure hama tugwize uburyo Mana tugwize akanya tugwize ibihe byo kubana nawe we Mana urakoze kuri mwiza urakoze kudaheba urakoze kutidekuraja urakoze ko n'igihe tugutera akagere n'igihe twifata ukutariko n'igihe tugusuzugura n'igihe tugushira inyuma n'igihe dufata ibintu byose tukabikurutisha Mana urakoze kutaramanyama kutagumuka kudaca uduheba Mana nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu amen amen Mana bahezagire mugire umunsi wa Mungu mwiza